Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. Bakunzi beza b'Intahe Ngirakamaro, ndongeye kubaramutsa. Nanezerejwe nuko nsubiye kuronka akaryo ko kuganira namwe igihe cyari kihaciye. Tugeze ku gice cya 22 c'igitabo ca Mukristokazi. Ni igitabo kigira kabiri c'ingenzi. Abatabonye ibice twahereyeko turabatumiye barashobora kubiraba kuri no chaîne yacu ya YouTube, wandika Intahe Ngirakamaro TV ukongera ko rimwe cyangwa ukandika ngo Mukristokazi. Ibice byose twavuze ucubibona. Ku batabizi nibaza ko igitabo c'ingenzi ca mbere kivugamo amakuru ya Mukristo mwamaze kugisoma. Kivugamo urugendo rw'umuntu w'Umukristo yakijijwe. Igice kigira kabiri rero kivugamo amakuru y'umudamu wa Mukristo nawe yahavuye yihana n'abana biwe. Aha rero tugeze ku gice kigira 22 muri kino gitabo ngeze kuri rupapuro rw'105. Ni igitabo nsoma mu gitabo mu rurimi rw'Ikinyarwanda kuko mu Kirundi ntikirarangira kuba ariko baracandika. Rero nashimye kuba ndabateramisha ndabaganiriza muri ibi. Ibyo mpambije ndabibonye kare ndabishira mu Kirundi, ariko nzi neza nubwo ntokurirwa ndigora Ikinyarwanda n'Ikirundi murabizi ko atandukaniro rihari. Imana ibahezagire rero aho tugeze ku rupapuro ni ijambo ry'umutwe canke ikigabane kigira 16, ariko tweho kubera hariho ibigabane usanga ari birebire twasanga tubikozemo mu episode 2 tweza kuri episode ya 22. Aha rero bavuga ingene ingenzi zashitse mu gihugu c'imisozi y'igikundiro, kandi hageze naho bica cakigatanya cigera kugira nabi mu Kristo citwa Nyamwihebuza. Bagiye muri urugendo rugira kabiri mu Kristokazi, ariko kubera yajanye n'abantu b'abahizi bagiye bamuherekeje, abagereranywa hamwe bakagereranywa n'abakozi b'Imana bavuga butumwa, ahandi umuntu ashobora kubagereranya n'abamarayika. Rero nibangira akamaro cyane kuko iyo umukristo agikizwa ugasanga agendanye n'abagenda bamufasha kuba baramuboneye izuba, usanga hariho bimwe adashobora gucamwo ku buryo ugiye wenyene wanyamwigenda ko canke ukijijwe ari wenyene mu karere arimwo abahura n'ibibazo uwo yajanye n'abandi atohura navyo. Mani bahezagire, reka nsenge gatoya. Mwami Yesu, bana nanje ungire neza, umugisha mvuga ibikwiriye kuvugwa, kandi abazovyumva bose bize bagira akamaro, bisabye guca mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka ntagure. Igihe cyo kwitegura gukomeza kiragera, batumiza inshuti zabo biragiza Yesu, no kuvuga barasenga. Mwibuke neza ko aha twari tuvuye, twari turangije ya soko y'imburakimazi. Aho bahagiriye ibihe byiza, ni bya bindi navuga bumvise igice cya 21. Iyo abakristo babugize intahe nziza, bituma nubwo bahura n'amakuba, bituma abakurikiye urugendo ruja mu ijuru bo hanyuma boroherwa kubw'intahe abo wa mbere baba barasize. Aha rero bari bamaze iminsi bari mu isoko y'imburakimazi, ariko kuva igihe mwizego hapfiriye abandi benshi bahavuye bahakirizwa, no kuvuga
umuji wahavuye uba mwituze. Aba rero bahagezeho hameze neza nta kibazo. Ni ukuvuga rero ngo igihe cyo kwitegura gukomeza urugendo kirage, batuma kino inshuti zabo baraza basengera hamwe biragiza Yesu. Bamwe muri izo nshuti bazana ibyiza bari bafite, baha abanyantege nke n'abanyambaraga, abagore n'abagabo, ibyo bari bakenye byose bose. Nuko bongera kugenda, inshuti zose zirabaherekeza zibageza kure hashoboka, nyuma biragiza umwami wabo mbere yo gutandukana. Ubwo Ruzirabwoba yagendaga imbere, abagore babagendera buhoro. Mugenda yanka na ntege nke babonera. Ubu abagore bari babaye benshi, muribuka yuko abana ba Mukristo bose baza bakoze mariage. Uwa mbere urazi ko yagiriye mariage, uwa mbere n'uwa kabiri yagiriye mariage bagiriye mariage kwa Gayo. Ni ukuvuga Matayo imfura ya Mukristo yarongoye Mbabazi wa mukobwa bari batanguranye urugendo. Hanyuma ugira kabiri nawe aca arongora umukobwa wa Gayo yitwa Foyibe. Nuko reka dukomeze rero. Hanyuma abahungu babiri basigaye, Yosefu na Yakobo, bagiriye mariage hariya muri ya soko, muri kiriya gisagara cy'Imburakimazi. Bohoho basanze haza hameze neza. Twagire umva abagore baza bamaze kuba bane, gushira ko inabukwe wabo ariwe Mukristokazi. Bagitandukana nabo muri ico gisagara ndetse n'inshuti zabo, baba bageze hahandi Mwizerwa yiciwe. Barahagarara maze bashima uwamushoboje umusaraba wiwe, neza cane ko bari barabonye ukuntu imibabaro yiwe yahesheje umugisha abantu benshi. Muribuka ko nabibabwiye mu ntango ko urupfu rwa Mwizerwa rwatumye abantu benshi bo muri kiriya gisagara citwa Mburakimazi bakizwa. Ari naho rero Mukristokazi yagiye kuhashika, asanga hariho bene data babahaye indaro, bakabakira bakamarana iminsi banezeranwa. Bakomeza kugenda baganira kuri Mukristo na Mwizerwa ku kuntu byizigiro cyangwa byiringiro yaje kwifatanya na Mukristo nyuma y'urupfu rwa Mwizerwa. Ibi murashobora kubibona mu gitabo ca mbere c'ingenzi. Igitabo c'ingenzi kirazimbutse, naza kubukirwa 5, ntawe reka kukigura kiretse adakunda amakuru y'urugendo. Baza kugera hafi ya ka gasozi kitwa Ndamu. Karimo abo kariya gasozi ndagiye ko bakita hamwe Dema ya Pfira. Ari sinzi mu Kirundi, sinzi ko ari inyungu, sinibuka n'ingene bakita mu Kirundi. Kandi karimo aho bacukura ifeza, ari naho hatesheje Dema urugendo rwiwe. Hakaba ari naho nk'uko bose babitekereza nyamwironderera inyungu yaguye akihagera. Ariko bageze kuri ya nkingi yari yegamiye ako gasozi Ndamu, no kuvuga ya nkingi y'umunyu iteganye na Sodomu na rwa ruzi rwiza, no kuvuga ya nkingi yahoze ari Mukaroti. Baratangara nk'uko byagendekeye Mukristo, kubera ukuntu abantu bafite ubwenge nka buriya bayobejwe bagata inzira yabo. Banabona ukuntu abantu batajya bigishwa n'imibabaro abandi babonye, iyo ari ibintu bishimishije ubusazi bwabo. Mbona noneho bakomeje inzira ibageza kuri wa mugezi utemba no mu misozi y'ikundiro. Wa mugezi w'inkombe zikikijwe n'ibiti byiza bitoshe, amababi yabyo yorosha mu nda akuyariye. Muri ico gihugu
ibibaya bihora bitoshe kandi abagenzi canke ingenzi zibasha kuharuhukira umutekano. Muri urwo ruhande rw'uruzi hari ibiraro n'ibibuga by'intama hamwe n'inzu yubakiwe kugaburiramo no kuroreramo utwana tw'intama, ni ukuvuga impinja z'abagore bari mu rugendo. Harimwo kandi umugabo yari adushinzwe kuko yashoboraga kutugirira ibambe cyangwa imbabazi twagize intege nke. Yaraduteruraga akadushira mu gituza ciwe kandi agashorerana ituze intama zonsa. Mukristokazi asaba abakazana biwe uko ari bane ko baha uwo mugabo abana babo kugira ngo abacumbikishirize, abarinde, abatabare, abagaburire kandi ntihabe hagira n'umwe wabura muri bo. Uwo mugabo anagarura mu nzira nziza abayiteshutsemo cyangwa abayitaye. Abakomeretse arabapfuka, naho abagwaye akabakomeza. Hafi yiwe nta kibuze, ari ibyo kurya, ari ibyo kunywa, ari ibyambagwa, nta basuma bahaba, kuko yahitamo gupfa aho kuba hazimira intama imwe mu zaragira. Iki ni ikigereranyo cy'umwungere mwiza, ariko uyu neza na neza isura yiwe ni Kristo Yesu, gusumba uko novuga ko ari umukozi w'Imana. Kuko abakozi b'Imana bagerageza kwambara ishusho ya Yesu, niyo kuko bagerageza guca kugera ikirenge mu ciwe, ariko uwo mwungere mwiza ishusho yiwe nyayo ni Kristo Yesu, kuko niwe ayobora abantu abengenga kandi agwana ku buryo mubi watanumwe ayoba canke azimira. Uwo mwungere kandi atoza ingenzi inzira nziza, kandi rwose ni iby'igiciro cyinshi. Nk'uko mubyiyumvira hano, bahabonera amazi meza, ibibaya byiza, amashurwe atandukanye canke indabyo zinyuranye, ibiti by'amoko ataramwe bifite ivyamwa canke imbuto bifise ivyamwa vyiza, zitari nka za zindi Matayo yarya zatendera hejuru y'urukuta rw'ubusitani bwa Sekibi Bezebuli, ahubwo ivyamwa byari muri ico kiyaya byatanga ubuzima aho butari. Reka nkoreshe iyi mvugo y'imbuto, zikanabushigashiga zibwongera aho busanzwe. No kuvuga hari ivyamwa bituma uwukomeye arushaho gukomera kandi bikagarukanira imbaraga uwazitakaje. Bagore baranezerwa cane no guha abana babo uwo mugabo, no kuvuga umwe navuga ko agereranywa na Kristo, kandi no kumva ko ubwo buhungiro bw'abana bato bwateguwe n'umwami bibatera imbaraga. Abagenzi canke izo ngenzi barikomereza, maze bageze kuri rwaguri rw'inzira iteshuka hafi y'uruzitiro, Mukristo na mugenzi we Byiringiro bambutse ubwo bafatwaga na ca gihanda bwihebe canke ca kigatanya nyamwihebutse, maze kikabafungira muri ca gihome c'ishidikanyamana canke umukekeranyamana. Barahagarara maze barabazanya ngo bamenye ico bakwiye gukora. Bumvaga icakora bakomeye cyane kandi biyizeye rwose, kubera kuba hamwe n'umuntu w'umugabo haruzirabwoba umuherekeza, ku buryo
bibazaga niba badakwiye kubariza kurwanya ico kigatanya, bagasenya ico gihome caco, maze bagakuramo abagenzi canke ingenzi baba bagifungiwemo mbere yuko bakomeza urugendo rwabo. Ariko bamara akanya bibaza niba byemewe gutera urugo rw'abandi. Umwe muri bo arababwira ati biremewe iyo intego ari nziza. Yesu naje. No kuvuga murabizi neza yuko abakristo bagereranywa n'abasore. Iyo bibaye ngombwa urumva nyene barashobora gukora akantu. Ruzirabwoba arababwira ati nubwo ico cemezo atari ihame iteka, bisobanura ngo nubwo ico cemezo atari ukuri ntahinyuzwa, nyamara nahawe itegeko ryo kunesha icaha no kurwanya ikibi, itegeko ryo kurwana intambara nziza yo kwizera. Haleluya, natwe riraturaba. None natsinda nte iyo ntambara ntagwanyije ico kigatanya nyamwihebuza? Ngiye rero kugerageza kucica, maze nsenye igihome cacu. Ninde ushaka ko tujana? Wa musaza mukiranusa ati njye turajyana. Babahungu ba mukristokazi ari bo Matayo, Samweli, Yosefu na Yakobo ati natwe nuko. Bose bari abasore uko ari bane b'imbaraga n'ibakwe ryinshi. Kandi bavuze abasore, iyi mvugo ikunda ivugwa, irashobora kuvuga uri koyerekana inkomezi z'umuntu. Ubundi nk'aba ariko berekana umusore bisobanura ngo atararongora, oya, biriko byerekana inkomezi z'umuntu, kuko bose murazi baza barakoze ubukwe, abahungu ba mukristo bose. Ruzirabwoba n'umusaza mukiranusi hamwe n'aba basore uko ari bane bagenda bagana cya gihome cy'ishidikanyamana ngo bahabonanire n'ikigatanya nyamwihebuza. Bageze ku rugi rw'icyo gihome barutimburayo cyane bidasanzwe. Cya kigatanya cy'igisaza cegera urugi giherekejwe n'umugore wacyo Nyirabyiringiro biki. Ajya mu kirundi ndibagize ingene bamwita, ngira ni Nyamwizigira buhoro, ngira Nyamwizigira buhoro. Kirababaza ati uwo wihaze bigeze aho kwendereza umukambwe bwihebe ninde? Ni kuvuga mukambwe nyamwihebuza. Ruzirabwoba ati ni jewe Ruzirabwoba, umwe mu baherekeza bashizweho n'umwami w'iki gihugu ngo nyobore ingenzi. None ndagutegetse ngo ukingure urugi ngo mbashe kwinjira. Unitegure kugwana kuko nje kuguca umutwe no gusenya igihome cya mukekeranyamana. Cagi kigatanya nyamwihebuza kibwira ko ubwo ari kinini kidashobora kuneshwa, maze kigatekereza kiti jewe wanesheje n'abamarayika natinya Ruzirabwoba koko. Urumva rero unyamwihebuza, urumva ko hari n'abamarayika yigeze kuzimiza. Uravye mu itanguriro urabona ko hari abamarayika bigeze kuzimira, biravye no muri Yuda yego urabibona, mengo no mu Baheburayo barabivuga. Gushiramo imyenda yaco y'intambara maze kirasohoka. Cyari gifite inkofero y'umuringa ukomeye cyane n'isenti cyangwa umukanda n'inkweto z'ivyuma, maze gifite ubuhiri mu ntoki. Noneho babagabo uko ari batandatu baciyahurira ko bagiturutse imbere n'inyuma. Umugore waco Nyirabyiringiro bike, nari nkwiye kubanza kumenya izina ry'uyu mugore wiwe kugira ngo ntaguma nteba mu nzira. Nuko rero wa mugore
wa Nyamwihebuza mu gitabo c'ikirundi yitwa Nta Vyizigiro, ngo yari umugore w'inyeruzi. Ubiravye mu gitabo c'ingenzi ca mbere ni ku rupapuro rw'103. Nta vyizigiro. Nuko reka dukomeze rero. Umugore waco Nta Vyizigiro aje kugitabara, wa musaza mukiranutsi amutimbura rimwe aramugusha. Bagwanira ubugingo, maze ikigatanya Nyamwihebuza gishigwa hasi, ariko gitinda gupfa, giteba gupfa. Gikomeza kugaragurika n'amahane menshi, mbese cakomezaga umutsi nk'injangwe. Ariko Ruzirabwoba akivako ari uko agiciye umutwe. Batangira noneho gusenya igihome c'umukekeranyamana, ariko ntibyabatera ingorane namba, kuko kigatanya Nyamwihebuza cari capfuye. Nyamara ntibabuze kuhakoresha iminsi 7 yose. Basanga mu gihome harimwo ingenzi yitwa Ntambaraga canke Ntankomezi, ari hafi kwicwa n'inzara, hamwe n'umukobwa wiwe Uwakanzwe. Babakuramo. Aho Ruzirabwoba n'izindi ngenzi barangirije ico gikorwa, bafata Ntambaraga n'umukobwa wiwe Uwakanzwe ngo babarinde, kuko nubwo bari barafunzwe n'ico kigatanya Nyamwihebuza mu gihome c'ishidikanyamana, bari abantu b'inyankamugayo. Maze bamaze guhamba mu kirundo c'amabuye igihirihibe ca ngirane muvyimba wa cagigatanya, bajana umutwe waco, maze basanga bagenzi babo aho bari basigaye ku nzira, niko kubereka ico bari bamaze gukora. Ntege nke na Mugenda yanga babonye uwo umutwe w'ico kigatanya barishima cane. Mukristokazi n'umukazana wiwe Mbabazi batangira gucuraranga imyironge n'imiduri. Mugenda yanka ashaka kubyina, afata Uwakanzwe mu maboko, maze batangira kubyina ku nzira. Nanone yabyinanaga imbago, yari wa wundi yarafise mabekiye, ariko ndababwiye umudiho we wari unoze. Uwo mukobwa nawe yabyinaga butore, naho Ntambaraga we iby'indirimbo ntacyo byari bimubwiye cyane. We yishakira kujya kurusha kubyina, kuko inzara yari muri nabi. Mukristokazi amuha kuri ka gatobe gatera imbaraga ngo agarure ubuyanja. Nyuma bamushakira cyangwa bamuronderera icyo kurya. Nuko mbona mu nzozi zanje Ruzirabwoba afata umutwe w'igihanda Nyamwihebuza, awutunga ku mambo iruhande y'inzira, musi neza y'inkingi Mukristo yari yarubatse ngo aburire izindi ngenzi zamukurikira, kugira ngo ntizije zinjire iw'ico kigabo. Nuko yandika ku kabaho kibumba imirongo ikurikira. Uwo ni Ruzirabwoba yandika ngo, uyu mutwe washizwe hano wari uw'umwansi w'ingenzi, ariko n'ubutwari bwinshi jewe Ruzirabwoba ndagwana, maze ikigatanya kiraneshwa. Naye majambo y'Imana. Niko bavuga? Okay. Nahangejeje. Imana ibahezagire. Imana ibahe umugisha mwinshi. Tuzokomeza ku gice kizogira 23. Tuzoba turi kuri page y'109, aho tuzobona ingenzi zigera
ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi, izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera